Amahoro bakundwa bene data dusangiye urugendo ruja mw'ijuru. Yesu Kristo nahabwa icubahiro, yongeye kutwemerera aduha amahirwe yo kongera kubana hano twumviriza ico itubwira mw'ijambo ryayo, hanyuma tuyisenga tuyishimira, twongera tuyereka ivyifuzo bitandukanye. Yesu Kristo nahabwa icubahiro cane. Hanyuma ni mwene so igira neza Divine nkuko musanzwe mubimenyereye. Ndashimiye cane gose abantu tubana buri munsi. Imana yo mw'ijuru ibahezagire cane. Hanyuma akaba ari ubwa mbere nawe ubonye kino kiganiro. Rino sengesho ribaho buri gitondo saa 10 z'igitondo bukeye. Isengesho riba rimaze kugera ku rubuga rwa YouTube, hanyuma abashaka kuvyukira imbere y'Imana tukajana. Yesu nashimwe cane, ariko kitabujijwe yuko aho uvyukira hose ushobora kucumviriza tukajana mw'isengesho canke ukacumviriza. Hari abantu dukunze kubana uko umunsi ugenda hagati mu munsi. Yesu Kristo nabaho umugisha mwese. Hanyuma rero tugiye kwifashisha umurongo w'ijambo ry'Imana, duhagarara ko mu gusenga Imana nkuko dusanzwe tubikora. Abo twari kumwe ku munsi w'ejo twaraboneye hamwe ijambo ry'Imana rivuga ngo tubanze twitwararike iby'ubwami bw'Imana, ngo no kugororoka kwayo, ngo ibisigaye byose ngo niho tuzovyongerwa. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero iryo jambo rero bikomeje kuba rinini muri jewe, n'uyu munsi niryo tugiye gukomereza ko. Reka dusome Zaburi igice ca 32 ku murongo wa 6. Murahabona kuri screen zanyu abantu mudafise Bibiliya tujane, murabona ko nahabasigiye n'irangi. Havuga ngo ku murongo wa 6 ngo nico gituma ukubaha wese akwiye kugusengera mu gihe wobonerwamwo. Nukuri iyo amazi asendanishije yamaze iminyika ntazomushikako. Ku murongo w'indwi, ni wewe bwihisho bwanje, uzondinda amagorwa, uzonkikiza impundu z'uko ndokotse. Sera. Ku murongo w'8, nzokwigisha nkwereka inzira ucamwo, nzokugira inama, ijisho ryanje rizokugumako. Yesu nashimwe cane. Ngo nico gituma ngo uwubaha Imana wese ngo akwiye kuyisengera ngo mu gihe yobonerwa. Yesu nashimwe. Abantu nitwige kwegera Imana igihe tuyikeneye kwibi na biriya. Abantu nitwige kwegera Imana mu gihe dukeneye kwidukemurira ibintu biba bitwugarije. Yesu nadufashe cane. Abantu dukwiye gusengera Imana mu gihe cose yobonerwa. Yesu nashimwe. Kandi ubunye dufite isezerano yuko Imana yatubwiye ngo tuyisenge, ngo tuyirondere, ngo uyirondera wese arayibona. Yesu nashimwe. Ngo turondere uhoraho ngo bigishoboka ko abona. Iryo jambo riri muri Yesaya igice ca 55 ku murongo wa 6, ngo nimurondere uhoraho ngo bigishoboka ko abonwa, ngo ni mu mwambaza akiri hafi. No kuvuga ngo rero iri jambo ry'Imana ngo umuntu wese ngo ayubaha Imana ngo akwiye ngo kuyisengera ngo mu gihe yobonerwamwo. Nukuvuga bisobanura ko ukwiye gusenga Imana every day, ukwiye gusenga Imana ubudahumeka. Yesu nashimwe cyane. Umuririmbyi niwe yaririmbye ngo umuntu adasenga wese ngo yamanye n'ivyaha vyiwe. Bene data turi hano muri iyi si, Imana idufashe cyane. Dufashe igihe mu ntambara, intambara tugona zirakomeye cyane. Umuntu yadasenga ngo ahamagara Imana mu buzima bwiwe, ivyaha bigenda biragutsinda wewe nyene. Ugasanga Paulo niwe yavuze ngo wewe jewe ndagowe ngo kuko nshaka gukora iciza ngariki kibingo kikantanga imbere, ngo ico nashaka gukora ngo agaca bari ico nsanga nakoze. Imana idufashe cyane. Uyu mubiri uratugoye bene data, kandi inzira turimwo iragoye cyane. Ntushobora kuba woyijamo udasenga, ntushobora kuba woyijamo ngo uyishobore utari kumwe na Mpwemu Yera. Yesu nadufashe cyane. Utegerezwa gusenga Imana mu gihe yobonerwamwo cose. Nukuvuga ngo Imana yo mw'ijuru utegerezwa kuyisenga ubudahumeka. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma ku murongo w'8, ngo nzokwigisha nkwereka inzira ucamwo, nzokugira inama, ngo ijisho ryanje rizokugumako. Yesu nashimwe cyane. No kuvuga ngo iyo uhoraho umugize inshuti yawe ukamurondera akaza mu buzima bwawe, hanyuma iri jambo ry'Imana ni Imana yarivuze ngo izotwigisha, ngo itwereke inzira ducamwo. Yesu nashimwe cyane. Ngo izotugira inama, ngo ijisho ryacu, ngo ijisho ryayo ngo ritugumeko. Imana nihabwa icubahiro. Iyo wahagurutse ugakenyera ukavuga uti mu izina rya Yesu ubu ngira mfata inzira y'Imana, ngira ndondera Imana, ukabihagurukira. Imana yo mwijuru ciza mu buzima bwawe, kandi ije mu buzima bwawe irakwigisha.
bene data Yesu nashimwe cyane. Imana yo mu ijuru iyo imaze kuza mu buzima bwawe ntishobora kureka ngo utambike ibirenge, ikwereka inzira ucamwo. Yesu nashimwe cyane ngo izotugira inama, ngo ijisho ryawe ngo rizotugumako. Mwene data uri kuranyumva kino gitondo, ndakwifuriza guhamagara Imana mu buzima bwawe. Ni wayihamagara ukayegera, izoza kandi kwegere kandi kwigishe, ikwereka inzira ukwiye gucamwo. Yesu nashimwe ikugira inama. Murazi kugirwa inama n'Imana ukuntu ari iby'igiciro kinini. Iyo ugize umujyanama Imana, muravyumva namwe ukuntu ucubaho muri iyi si. Yesu nashimwe cyane. No kuvuga ngo reka kino gitondo ijambo ry'Imana Imana yampaye n'ubundi dukomereje kukurondera Imana. Umuntu azi ubwenge muri no misi ya nyuma n'uworondera Imana akayihamagara, akabanza kitwararika iby'ubugingo budashira, hanyuma imibereho n'ibindi. Imana yo mwijuru yatwemereye ko izoca ibiduha kuko irazi ko tubikeneye. Yesu nashimwe cyane. Kandi Imana yacu ikintu itazi nukubesha, nihabwe icubahiro cyane. Ngo tubanze twitwararike ngo ivy'ubwami bw'Imana, ngo no kugororoka ibisigaye tuzovyongerwa. Yesu nashimwe. Ngo niho n'ibyo byose ni ijambo ry'Imana twasomye ejo. Abantu tutari kumwe muze kwiraba linki hano munsi muri commentaire nayishizemo. Yesu nashimwe. Harimo n'ubuhamya bwanje. Imana yo mwijuru ntiyankoreye by'igitangaza. Abantu twabashije kubana ejo mwarabyumvise. Yesu Kristo abaho umugisha cyane. Hanyuma n'aya majambo y'Imana rero Imana yashize ku mutima wanje ngo tuganire kino gitondo. Umuntu wese ahari aharanire kurondera kugendera mu nzira y'Imana. Mu kazi urimo uharanire kurondera kugendera mu nzira y'Imana. Ibyo ukora byose, aho ugenda hose, aho uba, mu kibano uharanire kurondera kugendera mu nzira y'Imana. Yesu nashimwe. Ni wafata uwo mwanzu ugahaguruka ugakenyera uti ngira ndondera Imana, ndababwije kuri muzobona impinduka mu buzima bwanyu. Muzobona ibintu byinshi bizogenda vyikora, muzobona ibitangaza bikomeye. Imana izobagabira ingabire zitandukanye. Ivyo ndababwira, buriya narababwiye, umuntu mubonye umuntu ahagurutse akavuga Imana ayivuga uko yayibonye. Iyo uhagurutse ukavuga ngo ngira mvuga Imana uko imeze, nuko iba yarakwiyeretse. Yesu nashimwe cyane. Jewe Imana yaranyeretse bene data, iranyereka ko iyo uhagurutse ukonye n'uburi udafise no kuvuga ngo urashaka kurabo ukabona hari abantu bageze kuri nivo kanaka, ukabona nawe ahantu wibereye kabisa. Ebana uri umuntu nyene uravyumva muto yicane mu bintu vy'Imana, ariko nagenda kumenyesha Imana yacu rero. Imana yacu iriyoroheje cyane mu mutima. Yesu nashimwe cyane. Umuntu wese ukwaje kose, umuntu wese ngo ntirobanura abantu ku butoni, nguyubaha agakora ivyigomba ngira mwemera. No kuvuga wowe ngwino iko inkomezi zawe zingana ufate decision. Ndakubwiza ukuri uzobona ibitero bikomeye cyane vya Satani. Ashatangura kugomba kugutera rero gose, akaguca n'intege mu buryo butandukanye, ariko ramiriza uhaguruke. Imana ibonye ugize effort irakwigisha yonyene, ikakwereka inzira ucamwo, ikakubwira inama. Jewe rero abantu twari kumwe mu buhamya natanze ejo, mwarumvise ukuntu Imana yandondeye. Iyo rero Imana yo mwijuru imaze kwinjira mu buzima bwanje rero, naciye ntangura kubona impinduka nyinshi cyane mu mibereho. Hanyuma rero iri jambo rirakomeye bene data, ngo nzokwigisha nkwereka inzira ucamwo, ngo nzokugira inama, ngo ijisho ryanje rikugumeko. Hama rero ntangura kubona ibintu bidasanzwe. Ndiko ndagenda nko mwibarabara, kaca numva umuntu ari karanganiriza. Hari gihe nahora numva umuntu ari karamvugisha, nkibaza rero ngo nivyiyumviro vyanje, nkaca ntangura kuririmba, nkatangura nyene kumera nk'uvyirukana. Yesu nashimwe cyane. Ariko Imana yo mwijuru iyo yaje mu buzima bwawe irakubera umujyanama. Iyo ugeze ahantu irakubwira ukumva neza kwirikira kuvugisha. Yesu nashimwe cyane. Abantu mwese ndararikira umuntu wese ari karanyumva kino gitondo iri jambo ko yumva ribaye rinini mu buzima bwiwe. Yesu nashimwe cyane. Yesu nahabwa icubahiro. No kuvuga ngo kumva ko kubaha Imana ugomba kuza imbere y'ibindi byose mu buzima bwawe. Hanyuma Imana niyabona ukuntu yubashe, ndababwije ukuri izobakora ibitangaza mu migwe. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero tugiye gusenga Imana nkuko dusanzwe tubigenza. Umuntu wese ari karanyumviriza, nagira ngo tujane mu iri sengesho. Ndakwinginze mwene data ntuce nimbura ahantu ushaka kuzamura ijwi, ndakwinginze ngo tujane mu isengesho. Hanyuma
ukabura ahantu udashobora kuduza ijwi ngo usenge, nagusaba ngo tujane mu mutima, ntiwumvirize ivyo ndiko ndasenga, ahubwo tujane, kuko wowe nyene ivyo ukeneye ku Mana yawe niwe ubizi. Yesu nashimwe cane. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, mw'izina ry'umwana wawe Yesu Kristo ndaje imbere yawe. Uri Imana uragororotse, uri Imana yera, wagize neza Mana kongera kutwereka iri zuba ry'imbabazi uyu munsi. Mwami Yesu Kristo mushasha, ntitwari tubikwiriye, ariko twagize gutya turikangura dusanga tugihumeka umwuka w'abazima. Nuhabwe icubahiro Mana, si bisanzwe kuri twebwe, nico gituma buri munsi yo tubyutse tuduze ikimazi c'amashimwe. Yesu Kristo nuhabwe icubahiro. Kandi hamwe n'ivyo urabizi ko tuca tubwira ko dusengera abantu bataraye neza, abantu baraye nabi, abantu batigeze baronka umwanya wo gusinzira kubera ibibazo bibugarije, abantu baraye bagutakira Mana, abantu baraye bararira Yesu, abantu bari bafise n'itiro ryinshi bakabura uko baryama kubera kubura aho baryama. Yesu bose tubashize mu biganza vyawe. Mwami dusengeye imfuvyi n'abapfakazi, Mana dusengeye abatagira shinge na rugero, Mana dusengeye abatagira ico kurya, abo bose tubakoranije hamwe tubateruriye mu biganza vyawe. Ijisho ryawe ry'imbabazi ribabeko, ubagirire neza, ubahindurire ubuzima. Uyu munsi ube uwo kurema amashimwe mu buzima bwabo Yesu Kristo, uzobukoze cane. Hanyuma Mana, iri jambo ukomeje kutuganiriza rirakomeye cane, ngo tubanze twitwareke ivy'ubwami bwawe, ngo niho n'ibindi byose ngo uzobitwongera. Mana yo mw'ijuru, ndakwinginze ngo umuntu wese ariko aranyumviriza, Mana umushemwe inzara n'inyota vyo kukurondera. Mana yo mw'ijuru, uzobukoze, ndagushimiye. Ushishikara ubana natwe, tuzigama tuzitirire, wirukane wa mugwanizi Satani aguma dutega imitego iniriya. Mana yo mw'ijuru, umunsi nituba tuzi ivyo unyegeje, ariko Mwami wowe uzi ibibi imbere yacu. Mana yo mw'ijuru, tuje imbere dufate ukuboko, utegura imitego y'umwa Satani ari budutega uyu munsi, mw'izina rya Yesu Kristo. Uzimye imyampi yakumura umwa Satani aza kuturasa, mw'izina rya Yesu Kristo. Utugire neza Mana, uzibira ibinogo yimvye Mana, udufate ukuboko tuyobore ku mugisha waduteguriye Mana, mw'izina rya Yesu Kristo. Utegura imitego y'umwa Satani yoshira hagati mu nzira kugira ngo ndushike ku byo waduteguriye. Ibisigaye Mana, uri Imana ugira neza, uzi ivyo tukeneye kandi ukabiduhera ubuntu n'imbabazi, byose birabukushaka. Ni mw'izina ryawe rya Yesu Kristo umwami wacu ndabisavyemwo, amena. Murakoze cyane. Yesu abahe umugisha.